mwese mudukurikirana kuri DUNDA entertainment, turabahaye mwaramutse. Hanyuma kuri uno musi inogenekerezo ya 15 uku kwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2026 ni ku musi wa gatandatu twaramukanye umusi mukuru wa Assumption w'iyurizwa mw'ijuru rya Bikira Mariya, kubemera Bikira Mariya. Hanyuma uno musi rero tukaba twazindutse nkuko mubibona kuri Mont Sion Gikungu. Aha ni kuri Mont Sion Gikungu imbere y'agasengero, aho hari imigwi itandukanye, duhereye ku basaveri, tukagenda ku bakiro, tukagenda ku bashonstat, tukagenda tukaraba abasirikare. No musi nibo bashoboye kuza, hanyuma hagakurikira na musenyeri wa diocese nkuru ya Bujumbura. Ico gihe urabona hari abantu benshi cyane. Rero hari haheze igihe c'Neven ni misi iba ari 10 itegura uno mwaka, itegura uno musi mukuru. Rero bakaba bari babaye mwo imisi 9 bari muri uno musi mukuru utegura uno musi mukuru wabaye inogenekerezo ya 15. Ikaze mwese muri sanga kuri DUNDA entertainment, muri kumwe na Nikira Mariya, iyi nayo ni DUNDA entertainment. Rero ikaze mwese, ikaze kuri uru rubuga. Hanyuma ababishobora namwe murashobora gusiga mugize sabone. Umuntu wese azoba aravye ino video araheza aca kanda hepfo yano masanamu, muraza kubona ahantu handitse sabone canke subscribe. Rero ikaze mwese, tugire hamwe kuri nkuko mumaze kuba muriko muravyumva, nuko tubatangariza yuko hari haheze imisi 9 turi muri Neven itegura uno musi mukuru w'iyurizwa mw'ijuru rya Bikira Mariya kuri Mont Sion Gikungu. Uno musi tukaba turi kwigenekerezo rya 15 ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2026. Hakaba ari kuri Mont Sion Gikungu. Murabona tukaba dushitse imbere ku muryango mukuru. Murabona yuko hari abantu benshi, kandi twongera tubibutsa yuko ku musi w'ejo, hari ku musi wa gatanu, aho bagize veye. Iyo veye ikaba ari ijoro riba ritegura uwo musi mukuru, aho barara baratamba, aho barara bararyoherwa, barara barabyina ijoro ryose, bakarara rero babikora neza. Abandi nabo bagataha, abandi bakaryoherwa. Rero bukeye mu gitondo ku musi wundi ucukurikira ku igenekerezo rya 15 niho baheza bagaca baserebura uwo musi. Uba ari umusi kandi ubugizwe n'abantu batandukanye baba bavuye mu gihugu nka cose. Rero saha gusa hariho abagenda ku kirimba ca Bikira Mariya imutumba, hariho n'abandi rero nk'aboruguru cyane abari mu bice bya Gitega bagenda mu bice bya Mugera. Aha naho nyene bakaba bariyo. Nkuko rero muri ko murabibona, aha twinjiye indani muri Mont Sion Gikungu, mukaba mubona turiko turegereza aba baririnzi, mukaba mubona abantu ingene basanzwe bangana, ni benshi cyane nturonka n'ahantu uhonyora. Uba ari umusi kandi ukundwa n'abantu batari bake nkuko mubabona, ni benshi gose.
kaze mwese tujyane, muraza kubona hanini amasanamu. Rero ingo tujyane namwe mwese, ubikuza arashobora gukomezanya natwe mpaka ino video igahera kugira ngo ashobore kubona ingene byari bimeze. Bagenzi banje, Imana iracahari kandi iradukunda, kandi abemera umuvyeyi Bikira Mariya murabona yuko bakiri benshi, abakatolika baracariho. Rero igice gisabwa nuko buri muntu wese yokunda mugenzi wiwe nkuko yikunda, niko amabwirizwa abivuga. Hanyuma kuva ino genekerezo ya 15 kugera ku yindi genekerezo ya 15 y'ukwezi k'umunani mu 2027 twizera yuko tuzohagera hariho icyo twahinduye, cyane cyane mu gukunda mugenzi wanje nkuko nikunda, canke gukunda mugenzi wawe nkuko wikunda, ukabona yuko umugenzi wawe afise ubukene ushobora kumufasha, umugenzi wawe agwaje ushobora kumuja imbere ukamufasha, umugenzi wawe afise ibibazo byo kubura icyo afungura urafise kumufasha, ugusabye uze umuhe biri ngombwa. Rero ugusabye ngo umwunguruze uze umwunguruze biri ngombwa. Musha mubyumva rero yuko biba ari gitangaza mu gihe umukristo nyawe ariko aragendera ku mabwirizwa, yuko adashobora kuba abayeho wenyene nk'agati kirebanga gutyo nyene. Tukaba tuzi rero yuko dushobora kubana n'abandi atankomanzi, ariko tukemera Imana. Mukamenya yuko muri ibi bihe tugezemo ari ibihe bitaba byoroshe, muri ibi bihe by'amarezo sosiyo ushobora gusanga urwaruka rwose rwaramenye amabanga yose agize imiryango, ugaca usanga abantu benshi rero bagendera mu bintu bitari bike, gusambana n'ibindi byinshi bitandukanye, kubesha, kwiba, kwescroka n'ibindi byinshi. Rero umukristo nyawe rero iyo akurikiye canke akagendera mu kirenge cya Bikira Mariya, icyo gihe ntaheza ngo arengere icyo Imana yategereza kumutegereza, canke ngo arenge amabwirizwa murabizi ko asanzwe ari 10, ariko hariho n'abandi bantu bongeye ko irindi bwirizwa rigira 11, bakavuga ngo amabwirizwa ngo ubu yabaye 11, irya 11 rero rigaca riba ngo ntukijajale. Rero natwe turakubwira, naho iri bwirizwa ritazwi mu ijambo ry'Imana, kwijajara ni hahandi ubona ikintu ukoze uno munsi ukaba wakibitse kugira ngo uzoshobore kugikora ku munsi w'ejo. Ntukabike icyo wari gukora uno munsi, kuko icyo ukoze uno munsi ejo uzoba uriko urakora ikindi, canke nimba uba wakiraje uraheza ukagikora neza. Rero birasaba kugira ngo umuntu ashobore kugira ingufu, agire intege. Rero habe ibikorwa cyane cyane ku bantu bakiri urwaruka, nibo babasha murabiza, ariko nta experience baba bafise. Nimba uzi yuko uri kurasenga Imana hanyuma ukaba wiragiza umubyeyi Bikira Mariya, umenye yuko umufitiye ideni ridasanzwe, ideni ry'ibyo wemera. Rero sinobarambira, ni mubandanye mukurikirana DUNDA Entertainment kugera ku musozo.
urafora kubona uzagiye kumeza merana ushaka kwifanika nawo akunze Yesu.
amahoro.
nawe kwishyuye ko nyine nawe kuza kubitegera ariko nta kundi kugondera uyundi gusa nta muntu w'umwana byose bakemeye burya rero umuntu adashobora indobo y'amazi za ndobo ntoya none wumva uwo muntu nta n'ibikorwa bya danje bihari wumva uwo muntu udashaka byo genda gutya